MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Ibyo ntibinci integejewe kanyenyeri igo tuzobandanya gushika tumenya ukuri kose kw'izimyajya burya bwato. Eko. Donc imodoka yawe bayibuze ku koko. Yo, bi. Nibugo toto. Yaratangirije kuva. Nta trace nimwe bigeze babona. No kuri. Vyahavuye bigenda gute? Nzi ngo mavasa ngo utaratonda mu miro. Urazi ko mpanze. Oya. Namaruka journalist. Yo, sorry gipe. Mbonye huguruye camfa kwinjira na dodo Imana. Cyo. Oya nta kibazo. Erega uje mwebwe aba journalist, uje nta hamwe mwimiriwe. Merci beaucoup. Asha ndumva ko nisanze. Allez. Merci. Allez vraiment. None namako nakubajije ntunyishura. Ego vraiment. Ça va? Ikingenza naho ntarakikubwira. Nibaza ko ngira ngo wobukire. Wapi? Uje ngo kwibare niko kwibesha. Nza kukimenya ro kukimbwiye. Aho ubona ndacari kuri ya dossier bwa bwato wa muntu. Mbona nivyo nagerageje vyose atanico ndi kundatura. Ego narabonye ibyo washize kuri Kano Web TV. Bijya nyine. N'amarex abantu bagize. Voilà. Bijya ngira warabonye ko atakirimwo cotanga umuco. Wapi kweri? Nanje naribonye. Jeni baza kuzovyihoza kanye. Yo. Wapi gipe sinshobora kuvyihoza nzobandanya nampaka. Aha nawe we nico nariko ndakuronderera bucyo. Jewe? Wewe. Byasha ushaka ko ndakubwira iki? Honyene. Ndi gutafise inama mukanya. Oya sindagutevya nutubazo dukeyi gusa gipe dukeyi gusa ndakwibarira. Oya nibikunda. Aho usanze ndiko ndategura ivy'inama nyine. Gato. En plus je muri police barabambajije ndabishura. Ndagusavye umbabarire basi umpe 5 minutes gusa juste 2 ou 3 questions. Shaka umbwire ingene vyagenze kijya gihe biba ubwato. Ndagusavye. None ivyo nyene sivyo bambajije muri police. Gato gusa. Shaka ugende baze barakubwira. Gende babaze. None basi ndakubaza. Vyagenze gute ngo urokoke wenyine? Ivyo bibaza Imana yandokoye. Ikindi nibaza cankijije. Kuko nari nsanzwe nzi koga. None vyarakoroheye koga gushika ugarukira usange. Ivyo niho bimbaza kuko naciye n'ubwenge. Nagiye kurabuka bambwira ko ari ikintu narakotse jenyine. Nukuvuga ko utibuka na kimwe rero. Wapi kabisa kanyenye. Mbe no vyibuka gute kandi nari nataye ubwenge. Okay. None hoho kwanza vyagenze gute ngo herekeze ubwato usanzwe uri umukontara. Uterere natwa ikibazo cy'ubundi muntu. Oya sivyo navutse ugabo womenga ntivyumvikana ko wari kuba kuri liste y'abagenda. Oya nivyo. Gusa rero urazi ko ari udufaranga umuntu aronka mu gihe agiye muri mission. Ucu vyumva nawe. Washatse guprofita utwo dufrais domiciliaire. None. Ubuzima bw'ubu ntububona ko bwoye kanyenye. Kandi rero ndagiye. Oya. Kwigore. Gipe ndagusavye akabazo kanyuma gipe please kanyuma n'ukurinda gusavye. Babari vraiment sinocegwa inama. Ibyo nakubwiye birakwiye. Gipe. Ariko shaka rutaga. Nonzanye gukora iki vraiment kuri izi. Gukora iki? Uyabiye. Ingo wenyene uvyirabire wishikiyeyo n'amaso yawe. Nuhave wibaza ngo nakubisha. Oya n'abantu baza kutubona vraiment tuje kuraba amaliste y'abasavye amakredi. Kandi akredi twasavye. Oya vraiment ubona ari one love way. None ingo ari rihe? Ugira ngo hari umuntu hava tuza kuraba ibintu bimanitse habona. Oya ubundi haza riga abasavye amakredi gusa kuko nibo biraba. Oya sharika turabi. Ko twagize Imana akabishira habona. Je nari nzi ko bipanga ahantu akahamagara umwe akabitanga mu bisho. Oya nawe rutaga shawo wumva ivyo bishoboka. Ko iriga yari appel d'offre kubasaba amakredi. Zumva yo cabinyegeza. None ko biradishira kuti. Witoye nawe uti. Oya ni one love. Ngiye kwanza nawe unyemeze rero. Okay. Reka turabe. Ewe. Uyatagwa ari kutufuga. Urya tweze tuzi. None nubona ko ari iwe. Sindavyumva. Irindi zira nitwa Mapoli. Ego mwishwanje niwe. Beba cyagenze. Oya, abanza kwanza umbwire neza. None uyise umuseruko.
ngo kweri niwe oya katubandanye aho usanga yabugize kwa mbere kugira ngo atume amaso ndabazi bata umva niwigera uri ivyo witwaze reka okay ashaka rudaga ivyo gumugira umenye ko atari one love big wabonye okay uwa kabiri uwa gatatu n'abarengero sinakubwiye reka tubandanye okay ninda hera uyu nawe numuke inde bihembe abasaba seruko asaba seruko beka yimwe ibi ni toyo yabigize cyangwa uwundi muntu we rutagara wabonye udusubire rero kumubeshera udusubire kandi kumubeshera yabashizemwe bose kweri oya je n'ubuzi ndavyeme icyo tumva ni igiki urabonye ko rero wahora umuhora ubusa ngo ngwite n'ingo zironka ngo abarengero gusa cyangwa iyi liste si bamureka kwanga umuntu kubera umugwari mo gusa none nkaha numara bayika oya reka kuvuga none urazi ingene wazanye ku kagozi ngo ninze kuraba ngo amanyanga yatoyo asha yaba twari twapize narinda je narakubariye toyoyo na komite yiwe bakora neza byose babikorera ku mugaragaro yewe nakwiza neza urabibonye abashifu rero nkaba nuko bashigikira utaravye umugwi bavamwo bana yaje oya inge gato nzabe telefone allo chef yego ndakumvise kuri brigadier toto umakati yo uyu wobukote chef none ubwato uramaze kubugura yewe urakoze ndagushimiye cyane aja nanje nzogukorera neza sha rudagara sha uratomboye sha ko numvise ko uronsaga kurukeze yego nari kukuzomera na maka naho nsize kubura sanga hasi ntabwo ndimo kabunde ndashira hafi yanjye bari kundorera bakambura telefone yibuko yo uyu ni mucuzi nta wundi be mana yanjye yabaye Allo amahoro neza madame amahoro neza yego ni jewe none wowe urinde ko ntakumenya oya nivyo ntunzi mugabo nduwo yirusangi ariko ndi bugo yego nabonye ko inimero ari iyibugo none n'amahoro yego nukuri nakubwiye ko ari amahoro jewe nkora mu bijanye no guhungura impunzi z'abanyarusangi zahungiye ibugo duherukana kera ngira nico gituma ntakumenye umbabarire oya birumvikana ntiwamenya abantu bose gusa kubera uri umutware jewe ndakuzi naco nawe unyibwira tumenyane yego ushima n'ukubonana tuzobonana hariho umugambi wo gutahukana impunzi zivyifuza utabesha ewe muntu mbwiye agakuru keza ego aha nico gituma ndakurondeye kugira namwe mwitegure kubakira mbega yemwe tworeka kubakira n'ingene twavyifuje kuva kera ko batahuka tukabana ego igihe cariki ego igikorwa ca mbere ndakirangije arico co kubibamenyesha mugize neza n'ukuri ntiworaba nukuri guhera uno munsi nyene duca dutangura kubijamwo ca ndondera begwa n'ico gikorwa bose tugira inama ego cane twoca tuza turavugana ingene ico gikorwa kizogenda nta kibazo n'ukuri none bazotahuka bose oya uba bashaka gutaha batanguye kwiyandikisha nawe tuzotahukana ku ngufu ego birumvikana hazotaha bumva ko hageze ko bataha igitigiri rero c'abazotaha ntiturakimenya nico gituma nakubwiye ko tuzoza turavugana oya nta kibazo igikuru nuko mubitumenyesheje natwe tugiye gutangura gutegura aho bazoshikira yego cane kandi nobamenyeshako hariho abatari bake bavyifuza nukuri mu batubwirire uti nimutahuke uti rusangi amahoro ni yose bareme cane
yego amakuru turayumva ko umutekano ari wose niyo mpamvu twiyumviriye iki gikorwa. karibu muze twubake rusangi yacu isubire gutera imbere nka mbere. Ego reka rero nje kuba iyo nkuru nziza ko mwiteguye kutwakira vuba cyane nzoca ndakurondera. Ego eba inama idahera n'inama nyabaki cyane n'amashikira ngaje datazi gusa ibi ni aho za wumva ngo bambwira ngo ni ntahe ngo harageze ko bataha dirire amasanga nuko iratevye irahera. Monsieur Funde karibu ewe inama yatevye gato uratubabarira reka se gato ahubwo je nagenda guhebetoyo nige oya wari nzuza ntiwari gusubira inyuma nawe ofete twari dufite byinshi tuvugana nico gituma ubona twatevye je nariko ndibaza mbere ko ari namashikira ngaje nitebukuraho none wabwira ko ari nabisanzwe ewe numva wadukujije kwe wageza aho tugereranya n'abakuru none ko muranda bateramira amasaha n'amasaha hama okay ikingeza nibaza kukitse yego bon ndakizi cyane ni naco burya twariko turiga ariko coco bon nitwagitevye ko cyane okay mariko giteba ko gute kandi gahembe gitomo yeme kirarashe gusa antebeje ahagahombo ni kanini oya ni kuri bon nitwagutebeje twategerezwa kubanza kubyiga ko neza tukaraba ica amategeko avuga. Okay ngaye ico mwashitse ko hama nizere ko muca munsi bizitwanje bon en fait tugiweje neza tukabaza n'amategeko ica bivuga ko twasanze izine ataco yibaza n'ukuri sa taco yibaza gute none amafi mwampakiriye yarashitse yaje oya ntiyashitse yashitse mugabo none atashitse umba muri gakundi hagute ivyo nibiki erega funderi ni kubera uciye unciramwo iki nagira ndagusigurire neza sivyo wewe amafi warayaranguye hama uraduha amafaranga natwe tuguhereza amafi sivyo ikibazo nakubajije nicumvikana amafi yarashitse yaje none atashitse izini hari uruhari bifisemo ubwato ntibwari gwaye wumva uri kurambwira kije bon ubwato nivyo bwari bw'iwacu wari wabukose sivyo ni nkuko wari kubukotera uwundi muntu wari we wese urumva rero mu ncamake izine nta kintu nakimwe mfitiye rero imba reka nukuri izine nta kintu nakimwe iheraniye ahubwo woja muri assurance nivyo no guhanura assurance ya hehe cyevyo by'assurance umbwira nta nakimwe ndaziko yewe gaye assurance funderi hajya wakabaye ukora business nkijya utagira assurance aho rero uzoba warihenze gose kabisa umviza rero toyo ibi byose ndabizi ko wabigize kubwira inyihoro wumvise urabyumva jewe ndiko ndakubwira ibivuye mu nama funderi ikirengaho n'urusaku ibyo nivyo ngiregaje nivyo ngireje funderi nivyo ngireje navyo ndakugiriye mana yanje je ni washaka ndaguhereza amategeko ama uyasoma urabe umva ayo mategeko nayo heneye ico ndakubwiye ni kimwe gusa ndaguha iminsi iminsi ibiri gusa none iyo minsi ibiri umpaye niyo gukora ntabonye amafaranga yanje uzombona jewe tekana funderi n'ibintu bitahuye kandi uzokwicuza ico wagiriye. Mbega yemwe ibintu bizorangira gute mukurindira kumenya uko bizokurikirana reka tubasomere intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka twibukanye akabazo kari kabajijwe. Intererano z'uno munsi katuzihere kuri Nyamweru Terence ava mu ntara ya Cankuzo muri commune Cendajuru ati nanje ico noterera ku nyifato yayigoro na kanyenyeri nuko bo bandanye barondera ukuri gushika bakubonye ati kandi bakibagiranwa n'ivyakahise ati kuko kugumiza umutima mu vyakahise biratuma utabandanya imbere ati muri ico gihe wirinde kugutesha intumbero ukabandanya urondeza nakarebara yamaze ngo akagumye bagumako. Windi munywanyi yatwandikiye ni Shadrack wo muri commune Bukirasazi nawe yagize ati dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igoro inyifata ibereye mu bihe bigoye nuko umwe wese yogira uruhara mu guhagarika ivyo bihe bigoye ati hamwe no kwirinda kujana nyabahururu umuntu agatanga nkuri tohojwe neza ati kandi ifise n'ivyemeza.
reka ubu naho tuje mu ntara ya Ngozi neza na neza mu ruhororo aho reme niyo gusengwa yagize ati inyifata ibereye hagati ya kanyenyeri na igoro nuko bobandanye barondera inkuru y'ubwo bwato gushika baronka inkuru y'ukuri ati ntibace babiheba kubera bataronse inkuru ibereye ati kurondera inkuru si ibintu vyihuta ati ni ibintu biza buke buke ugatebuka ronka uko kuri nakarakagumye bagumako nibabandanye barondera. Ubu naho ni bamwe twasomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp aho turabona Theoneste iranezereje ava mu ntara ya Mwaro muri commune Rusaka ku mutumba wa Namande yagize ati dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igoro inyifata ibereye mu bihe bigoye nuko twokwirinda imvugo ibibugwanko amacakubiri mu kibano ati rero ndahanura abantu bose yuko batoza barajananya bahururu bagashishoza amajambo bumvise yuko atamvugo mbirimwo hama twibere mu mahoro ivyakahise kabi navyo tuvyihoze. Desire Nzambimana nawe avi Karuzi muri commune Nyabikere ku mutumba wa Rwandagaro akaba asanzwe yiga muri kaminuza ya NS ngaha mu Kigobe yagize ati mfatiye ku kiyago ca igoro na kanyenyeri inyifata ibereye mu bihe bigoye no kwirinda ukwiragiza amakuru acivuta abantu tukirinda no guterana amajambo nabo tudasangiye ivyimviro ati kandi tukirinda kubona ko abo tutari mu mugumwe ari abansi bacu ati gutyo niho tuzoshobora kuva muri ivyo bihe bigoye mu mahoro atakurabana y'ingwe. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Yamuremye Richard ava mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga aho yagize ati mu bihe bigoye umuntu yo kwirinda imvugo y'amacakubiri akareka kwegeka amakosa kubo badasangiye umugwi ati kuko kwikeka niko kubesha ati kindi nuko muri mwene ibi bihe buhoba abantu bagendera ubuntu abantu bijunja n'ijambo ku buryo boza barahumuriza abanandutse imitima bakaza bariyamiriza afise ivyimviro birimwo imvugo idatomoye ati burya kudomeka abantu bigoye ati kandi no kubazimya navyone ntibigoye ati bisaba gusa abantu bava hasi bakitanga bahumuriza abantu gutyo imitima yabo igatekana. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni bamwe twasomera akabazo gice muheje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Rudagara na Big Jam nike cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Rudagara na Big Jam nike cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ari yo 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice ca 825 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni imisi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.